Nini? Oya bosi, siwe. Siwe bosi. Siwe. Naboshi. Sawa. Oya, nungo zitwarose. Avuga n'ikiragi. Uvuze? Nungo zitwarose mushasha. Ikiragi. Ari. Nikoreko bosi. Ikiragi. Ariko aruzi. Uyu ni umukozi mushasha twaronse. Azora kwitwararika, akugaburira, impuzu icafuye ayimesura, ibirato byoronekaye abikogereza. Kandi rero asha mbona atacabaye kweri akazi aco gashobora. Imana ishimwe cyane. Ntacyo mubere cyura nawe. Yego abizi ibyo wanje bose. Mwereke umuguma ngamwiyozo. Vuba mu ngira mushyaka gukira. Ntabwo kiragenda ukora akazi rero. Uyu ni bosi wanje na ani rena tibisi ngwati. Allo. Oui. Kutambwiye gahunda no munsi. Narindiriye ko umenyesha ndabura. Aho ndumva ni sawa. Sawa naco turaza kuvugana, reka nitegure ndaje. Ubu nyene sinevya. Sinevya ubu nyene ngira cenza tuvugane. Sawa. Ati. Nibiki? Ukiruje. We nawe kamana. Jo. Ngira nje. Wowe ndaje gutira. Barabona telefone bose nima kubamenye. Musomehe muraba. Muraba uwo telefone. Zikana usigaye nduhisha. Abantelefona abagize iki umwanya wose ugiye he uri maja he Okay nacho ayo mata nagusabye ari hehe amata bagira bakuzanire rindi amata bagira bakuzanire kiragi bivyo ngaha muri yenzu navyo nyine umengo je sinzi ukuntu bimeze ndiko ndihuta ugira nigira mo ayo mata ngaye barakuzaniye amata cuyano usoga umumbazi mu by'amata ngaho ngaye barakuzaniye hama nawe uza kuza witabisha amaguru nkukumengo sinzi utazi kuvuga uradutuma ukwite basi n'ibirenge hasi upfa umugendo wagira ukuri muganda kumve para byo kuze akaguhamagara ntonyo muhaye amata ubunyene aje ndigiriye urazi ko muvurugana umwanya wose mugwa mumvuruga nakuhesha amata negiye
nukuri ndagushimire cyane ndaje ibihe ndimwe bitoroshe nkaraba ukuntu ngowe ngaha mu Rwanda nkaraba ukuntu nyitaho gusumbya uwitwa yuko ari umugore wanje rimwe ndifuza ko Imana yumpa amaso nkakubona basi kugira ngo ndagushimire nakubona ariko nikindi gihe nkimvira yuko kumbireno inosa Imana rino jwi ryanje kari guha kugira ngo uze uravuga Imana iguhezagire cyane nawe ntakuzi ariko mu mutima w'iwanje ndumva yuko uri umugwa neza cyane rimwe uranyibusa umudamu wanje Farhana niwe yanyitaho uku cyane iyo nkoze intoki zawe ziranyibusa intoki za Farhana naho yagiye kure yanje aracari hafi y'umutima wanje buri gihe nguma ndamwumvira aho hari igihe numvira ko ari mu bibazo bidasanzwe ibibazo bikomeye cyane koze cyane ndarushe umutima ndarushe umutwe ndarushe hose kurondera umuntu ntumubone birababaza ko ari biravuna ubashiravune ko nanjye ibyo ndakubarira nazungurutse hose ndondera Farhana ndamubura bambwira ngo ntahari ntibazi yagiye kandi nikirikora rero ngo yagiye afise imbanyi ya musazanje kumbe hamwe twamuturubika tukamwirukana nk'akanuka yaramaze gusama yarafise imbanyi ya musazanje kweli kumbe yarafise imbanyi tutayizi tukamukubita tukamwirukana tukamuterera mw'ibarabara nk'icaduka nk'uko umengo ntitumuzi mbega nzomukura he Farhana nzogukura he wewe madami wa musazanje nzogukura hehe ko n'amaguru yumye yabishe mu kukuronda ko bashira kurumva kweli nzomukura hehe Farhana yagiye afise umwana wa musazanje munda ngere namuturubitse iyo menyiza muntu ntangira akamaro niki uriko uravuga byose uravuga uriko uradedemba udawanga usubira hirya usubira ino nta neki kizimu uriko uravuga akunda kungwanya ntukayora iyo wamaze gusesa ibyo nibiziba nta kamaro
kubera iki cyo wari gushyira mu ntango aricyo wahereye uribuka n'ikihe gishasha nigeze ndakubwira muri ibyo ndakubwira ni buriya imana ntirenganya imana ntisinzira imana n'ingabo ndagufasha mwiki ndagufasha nkindaga ku mubyeyi ntacyo urabona aho ntacyo urabona hazogera n'igihe wowe ujya bitiro nturiroge ku kabi kabishe wakoze wewe ujya ujyamo uharura amabati iracyari intango rindira ihereze reka kumbwira urakabambika hiyo gufasha mu magorwa habwo ibibazo by'igihe birandengeye cy'icyo twokora ntacyo urabona imana ihora ihoze nifite n'ibibazo by'ukana mwungu haribyo mu maso mwana amagorwa je uyu mugabo nawe namba afise ibiganza mu mutwe namba afise ibiki mana ntaho mpungiye ntaho mvuye ntaho ngiye uwo ndondeye ndamubure nshike mu nzu umuriro wake andyagumbe atangure kuncira imigani aho kubifashamo none ashaka mbu wanje mpebe niyahure rero ntakunda uyu mugore se nari nzi igihe Farahana agiye amwirukanye amutujije kazoca atekereza afate neza umugabo ahubwo rero aho kumubungabunga yagumye amusha Farahana we aho uri imana ikutuzanire vrema ibutse ukuntu twabayeho imyaka indwi atanduru utigera unduka ariko utigera umubita n'ikofi wana wasanga nazigiye ariko uyu wewe ambaye mushiki wa shetani Farahana aho uri imana ikuzigame kandi tuzokongere guhura tubonane ugaruke n'ukuntu umugabo wawe abayeho nabi Farahana uyu mugore aho kuhinduka ahubwo yateye yunyuka mama hari shetani z'abagore kubera Farahana aho uri vrema imana ikugarukane kwera nzokama ndagusengera ibihe byose aho uzoba uri hose n'umubu ntuzokwigera ukurya umugabo wawe sha Farahana ibyo ariko arabona mba kirage iyo Farahana ndiko ndavuga yari umumabuja mwiza umutima wiwe sinzi ukuntu nowugereranya ambara amata kuko amata niyo yera iyo Farahana yashobora kurya akantu atampayeko wamenga ni umwana wiwe iyo Farahana yarubaha umugabo ariko uyo wundi mugore uyu mabuja wawe ni shetani mbi nawe uzihangane kiranye nazo gutuka kankamera niyo mico yiwe abongera ngo akotswe mu ikindi Farahana wewe icyo mbona coco we muzohuza neza kuko ntuvuga ariko jewe nguma mvuga guzwa n'isiya nka BBC gahuza mu miryango akantu kose kaba ngaha nategetswe kubwira Farahana amugira ati ukuntu bimeze ukuntu uyu we reka ndege kuvuga menshi ntaze guseruka nyumve